bro hari abantu bataberewe no kuba bafise title y'uburirimbyi ngo bazwi nk'abaririmbyi. Izi ni mbwebwe, uni nk'imbwebwe bro. Ubaza umuririmbyi aja ku ma media yaratandukanye ariko atangaza ko yimasteriba akora masturbation kandi and then akaba ari kari arerekana kari navyiza bro. And then agaca ashaka ngatange ngibengama ngo ubutumwa buciye mu ndirimbo. And then ugaca ushaka ngo abantu bagukunde. Nivyo ndabona abaririmbyi bagenda basubira inyuma. Uwo ni bwebwe bro, ntakwiriye kuba ari umuririmbyi. Uwo nakwiriye no kuba umuririmbyi ni nk'umu influencing abantu. Ukazona nkino mbwebwe iri kiraje imbere y'ama media ngo ngari masrib. Ibaze nkino ndabira nkino mbwebwe ndabira. Uriko biza kwindi poem idasanzwe uri kurabitubwira. Nishe ko mutwenga. Nishe. Wabo ni utwenze. Nivye. Naroze. Murakoze. Wakoze ibijejwe. Yo, apis nino ningene nama nvutura utwana for free. Ibaze mana ahantu hose buragwa iri $2,000 y'amadolari. Sha, ahubwo nari kwica umuntu. Biriko biza kwindi poem idasanzwe. Alvin, urakoze akazi. Tuvuge ko muri Kenya izo ni za zini nyene amapampam nkura nazo ukavuga ati bana kiye kwirinda yijyatsu. Tuvuge ko muri Kenya mu bintu byashoboye kugufasha gura ubandanye unakorana neza harimo akazi ko kubufubuza. Sha antukana gicara mena kandi nkanikinisha bro, and you know bro, imagine bro uri wenyine kandi for free basanga mani n'amavuta nje nabuze kwa guys. Inyuma yuko Sabi avuze ko vyinshi kuri Chief Godlove avuga vyinshi ariko yamaze kuba natangaza ko atari kumwe n'umukunzi we BELLENICE nkuko mwagiye mubibona mu biganiro yagiye atangaza vyinshi. Urana ko ariho na benshi bagenda bakimubaza ariko yagiye yatanze umuco kiganiro yakoze ku munsi w'ejo. Reka mu bikurikirane and then duca tugaruka kwirire show tukajya show birenga ivyo parce que mino mise andajya show kweli. Ubu ndajya show. Unye BELLENICE acari mu buzima bwa Sabi. Tumaze igihe bitameze neza cyane. Nago BELLENICE akiri mu buzima bwanje. Akiri mu buzima bwawe. Nanje sinye mu buzima bwiwe. I respect her n'umubyeyi twabyaranye. N'umunsi ntitukiri kwa kundi kwa kera. Ariko rero muri kino gihe Tayana ni wifise ikibanza. Na Tiana nta numwe nta mukobwa numwe jewe yego cy'umutima wanje. Ubone urigenga kandi I think yuko asha nzokomeza. Sabi bimaze kumwinjiza ikino. So ni Sabi inyuma yo gukora indirimbo nyinshi, induma yo gukora ibikorwa vyinshi. Ino munsi nabonye neza niwe tugaruke kwa nini and then tugaruke no kuyimbwebwe Alvin Smith bro. Umuririmbyi ariko asebye umuziki wacu bro. And then ugaca usanga n'abantu bariko bamuhana igwerera abantu kubera ko mukunda ibintu by'ubugoge. Nico gituma abaririmbyi batizegwa n'abantu babaje canke batizegwa. Ino munsi Sabi tugarutse gato kuri Sabi ku majambo yavuze yavuze ko umuziki utaraba industry bro, taraba industry kuko nta muntu n'umwe arafata ukuboko k'umuririmbyi canke nta muntu n'umwe arashira inguvu ziye mu iterambere ry'umuziki w'u Burundi muri rusange kugira ngo neza umuziki w'u Burundi ugire ishema nziza. Kuva na kera ngo umuririmbyi w'umurundi yamye yipambanira for sure nivyo kubera ko ugaragaje kuraba benshi babibona nk'ubuntuze babibona nk'ubuenseri ni nk'izi yimbwebwe iza kuvuga ibintu bitari ivyo. Ese umuntu yoza kugusupportinga gute abona uvuga ibintu nk'ivyo bro? Erega ari ibintu uvuga ukumva umenga warahejeje ukumva umenga nta ngorane ariko mu gihe uri kuragira mu gihe uri kurabona ingaruka mbi z'ivyo bintu niho ubona ko umuntu k'ibintu bakubwira ari ivyo. Mu gihe uri kurakora ikintu kandi umakinga sure ko ikintu uri kurakora ari cyo nta manunu ukeneye bro. Ico ndakiza mu gihe ufise ubwibone mu gihe ufise intuzeya mu gihe umuntu ari karaguhanura for sure ntushaka kumwumva pe ntushaka kumwumva kabisa. Rero aba baririmbyi tugarutse kuri Sabi nkora imeje kubivuga ni Sabi umwe mu baririmbyi beza
ino munsi benshi bagiye bavuga ati mbega Sadbi kubera iki tumubona mu kiniki twamubonye na Chief God Love tumubona no mu bindi bikorwa vyagiye biba binini kurusha, ariko ivyo byose yabitangiye umuco. Ariko tugarutse kuco yavuze neza ko umuziki w'u Burundi utarabaye industry kandi ati abantu numwe yarashira uburyo bwiwe kugira ngo umuziki w'u Burundi utere imbere bro, kandi ugerageje kuraba rezo kuko umuririmbyi w'u Burundi kuva na kera yari ipambanira bro, ahubwo abaririmbyi bacu kudesha uraza umuririmbyi ko nta baririmbyi bantu b'Imana nta rebo nimwe icunze umuririmbyi ngaha ngimumenya amabezo yose ugacumbwira ngo urumva ngo umuriringo ngabaririmbyi ivyo bitereka kugenda gute. Finally abaririmbyi barakora kandi ugerageje ibihangano batanga n'ukuntu bifasha bipapa bakimama, urabona ko neza na neza abaririmbyi bari ku rwego rwiza kandi bari ku rwego umuntu yoshobora kugira nkuko yabivuze atabona abaririmbyi barenze bo mu gihugu cy'u Burundi, ariko uburyo biba bishaka musi ukabibona. Ariko we yaravuga ati si ngombwa ino munsi tuguma twirukana nkumva ngo korana n'abatanzani ba Diamond Platinumz cyangwa se n'abandi. Pourquoi pas bubatoza bro? Pourquoi pas bubatoza ngo dusaba ikintu cya mbere gikogwa ni kumanza kwiyubaka muri bw'amajambo ba Diamond bahora bavuga mu muziki w'u Burundi nta muziki wari pe, nta muziki wari. Rero ugaca ugenda ubwo umuntu usaba bica biboneka nabi, niyaza naho haca baguma haboneka kaganye. Ikintu cya mbere yavuze ni kwiyubaka bro. Sadbi n'umuririmbyi ari exemplaire, ugerageje kuraba uburyo akoramo ibintu vyiwe, ukaraba ukuntu yibrandinga, ukaraba n'ukuntu akora mwo aka kazi ke k'imiziki, man uri umuntu umufatiriya neza bro, wotobo kandi nta cobuza bro, kuko n'umuririmbyi ari discipline. First of all n'umuririmbyi utazumva mu matika agiye atandukanye, ahubwo ayo matika bari kayavyazamo umusaruro. Abo baririmbyi rero nibo twadukeneye. Hariho abaririmbyi usaba bafise amatiki hose yahe ni nk'imbwebwe, usanga ifite amatiki hose yahe kandi abantu bataba bashoboye niba usanga baguma mu dutiko tugiye dutandukanye kandi tudahera, kuko umuntu abizi ntabirondeza bro. Umuntu abizi akora ibi abari karakora ibintu vya azi donc ntabirondeza bro. Ariko abantu babizi amenya ati ninakora iki kintu kubera njewe nzi mbizi, ntavyo kurinda kuvuga ntavyo kurinda kuhigisha kuko ikintu ndakizi donc akora ikintu azi bro. Sadbi ni brand bro, Sadbi ni kindi kintu gikomeye mu muziki w'u Burundi. Nenga kujya twumva abaririmbyi bari majeur haba Sadbi ashobora gukora igikogwa kinini wenyene ata management atani iki, ukazamva umuririmbyi amaze 5 mu muziki ngo yana ngo nta video y'amafaranga menshi nokora ngo kubera ngo hari ibintu ushaka kubaka ngo hari ibintu ushaka gushikako ngo kandi ngo ivyo bintu vyose ngo ndazi ngo ku mwanya ndi muzohera ngo rero ngo nashaka ndabiprofite ngo nze mfume mva. Uruvuga umuririmbyi nta nizeye bro, abo nibo bari muri zambwebwe namye mvuga bro, ni muri zambwebwe ngo umuririmbyi iti umwanya uriko umuririmbyi ari afise hiti ameze neza kazama nguma ngo shaka ngo nkwakwanye ngo kugira ngo ibiki niki ngo ngura ibintu ndene ni nava ko nzogira icyo nsigaranye. Uri mbwebwe ni wize n'ivyo urimo donc ni impano yawe nta niyo wize, ntiwiyumvira ko womara prido 10, ntiwumvira ko womara prido 5, ntiwumvira ko womara prido 20 15 mu muziki kandi uri kuri hit ntiwizeye. Donc n'ibikorwa vyawe ukora ntivyizeye, mugihe ushaka kukwizera ibikorwa vyawe cyangwa ushaka kubiha agaciro bishiremo amafaranga then azokaho. Ino musi Sadbi kuvuga ati aho twaruhiye no musi twe turajya kandi ino musi abaririmbyi new generation zishikiye mu bintu vyubatse. Basabbi bakoze bikigoye bro, bakoze atama radio atama réseaux sociaux ataniki, ariko kazamba umwana w'ino musi aravyutse araposting indirimbo gakuta plus de 1 million, ukazamva ariko azezeta bro. Hariho n'abakoze umuziki bayitembereza ku masede batwara ku maradio, hariho naho babanyira ati wapi iyo ndirimbo yanyu wapi, ukazamva umuririmbyi araikaraza zeze ni mbwebwe izo ni mbwebwe s'abaririmbyi. Nico kituma nakubwiye ati byari nzokora urutonde rw'abaririmbyi badakwiye kuba bafise titre ry'abaririmbyi, ahubwo nzovuga ati izi ni mbwebwe nizivemwo endera abafise impano bakore, abafise vision
niyo mpamvu je ngana ndakubwira ko Nuje Entertainment ndakuzanira ibintu biri haye, ndakuzanira ibintu vyimbitse, ndakuzanira ibintu biboneka bro, kandi ndakuzanira ibintu bamwe batinya kuvuga, nje ndabivuga kubera ko niko kuri ukuri guca muziko ni gusha bro. Nuko kimeze kandi abashimira abo twabanye kubigano gushika kuva ku ntango gushika gihere. Yari Jamora Florida MC for Sotemani nkuko mubizi, yari Nuje Entertainment cyangwa subscribe yikore, ndetse biganiro bigiye bitandukanye ndabazaniye zambwebwe. Hasta la vista.